hariho abantu bari baratumaze barankira n'inzego z'igihugu kuhinjira ntuze nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye. Okay, iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rye-15 Myandagaro umwaka wa 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gusimbira ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini, ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko vyari vyitezwe ko Munyororo Generali Aregiome Bunyoni avanwa mu ibohero rya Gitega kuri uyu munsi nk'uko vyatangazwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubu noneho harahejejwe gufatwa iyindi ngingo ikomeye cyane, uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu, abihwezi vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini na cane cane yangaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Barahejeje kuvuga amajambo akomeye cyane ku ntwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Burundi bwoba bugana hehe muri iyi ntwaro? Bahejeje gutanga inyishu, navyo raza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane dushikira kuri ubu ari uko Gervas Ndirakobuca nawe ashobora guca aratabwa mu mvuto kuzihemvo. Ivyo navyo raza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko abanyagihugu bo muri zone Cibitoke kuri ubu ngo barahagaritse umutima kubiriko birabakorerwa, baratabaza umukuru w'igisagara ca Bujumbura, baramutabaza kuzihemvo. Ivyo navyo raza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Haraheze igihe kitari gitoyi mwumva ibijanye n'idosiye ya Bunyoni, mwumviriza ivyo yagirizwa. Kuri ubu harahejeje kwiyongerako ikintu gikomeye cane, sico kiratuma amasezerano yari hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanya canke sarakomeza vundire mu munyororo. Ivyo navyo twawe batohoreje turaza kubibashitsako idonido. Bamwe kuri ubu barihwezaho Pascal Nyabenda, igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yo bari ni mu nyuma zuko mu minsi yaheze yavugwa ko nawe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kurungu twahejeje kuronka amakuru akomeye cyane avugwa ku iyo ntwaza ngabo, nayo turaza kuyagushitsako idonido. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka ayo makuru nandi bakuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'akakananga. Nsubire ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cyane mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Turi kwigenekerezo rye-15 Myandagaro umwaka wa 2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gusimbira ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini muri zone Cibitoke. Abanyagihugu banyazwe udupikipiki twabo, kuri ubu baratabaza umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Hari abanyagihugu bo mw'iyo zone mu gisagara ca Bujumbura bavuga ingene barenganijwe n'igipolisi kibatwara udupikipiki twabo ata amategeko akurikijwe, bakadusubizwa batanze ibiturira abo banyagihugu. Basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana ko yokwishikira kuri zone Cibitoke akibonera ko kamara mazi. Umwe muri bo yahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu, yagize ati nukuri ndagomba kutuvugira kandi anadutabarize twebwe abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa na cane abo mu karere ka Cibitoke Kinama,
kuko igipolisi caho mu Cibitoke kigisibije biteye ubwoba. Uti gute? Jewe nari mw'ibarabara mfise akamoto kajeho kuki mpetse umugenzi twari kumwe tuvuye gusenga, mbona duhuye n'igipolisi barampagarika ndahagarara, baca bambwira ngo nimve ko canke ngo nkubitwe. Jewe ndababaza ico bamfitiye, baca bambwira ngo wafashwe, ngo ninzane uruhusha rwo kugendesha ipikipiki. Ivyo bakabikora bazi ko ntari muri ya mazone batwankira. Turarahira ndateba ndabaha impoto, baca banjana kuri zone Cibitoke. Ivyo nabonye nagahomera bunwa kuko nasanze n'abandi bafashwe muri ubwo buryo. Tugerageje kubaza baca baratwirukana ngo nidutahe, nta bindi tubaza. Ivyo kandi bakabikora bazi ko moto zacu ata vyangombwa tuba dufise. Twasavye kandi batwandikire ko imoto zacu tuzisizaho bahatswe no kudukubita. Aho rero n'uwiyita komiseri aho kuri zone nyene twamwinginze arazitwima. Tumubajije itegeko ridufata gaca avuga ngo nitugende tumwitwarire kuwasohoye iryo tangazo. Tumubajije akatubwira ko ryavuye hejuru, aho hejuru yavuga vyananiranye ko ahavuga. Ariko rero tugize gutya tukabona wemeye gutanga akanoti katari munsi y'ibihumbi 50 by'amarundi baramuretse akagenda. Twahavuye dutaha tuzisigayo atacanditse badu. Kugeza ubu ntituzi ko izo moto zacu tuzozisangayo. Ikindi twibaza, mbega hoho tuzohanwa gute? Ibiturire mu gipolisi biracasasika inganda kuko hibonekeza ko bafise umugambi wo kwiba abenegihugu. Vyoba vyiza General Jimmy Hatungimana ashitse ku biro vya zone Cibitoke agatora umuti kw'ico kibazo c'abanyagihugu ajejwe. Nayo mu yandi makuru akomeye cane adushikira arangisha umuvyeyi Silvia Nsavyimana, n'umukenyezi w'imyaka iri hagati ya 50 na 55, avuka ku mutumba wa Remera muri zone Shombo, komine n'intara ya Muramvya. Ejo haheze kw'igenekerezo ry'I13 Myandagaro umwaka w'2023, Silvia yagiye i Bujumbura kuramutsa umuhungu wiwe Donasiye Ndayizeye aba mu buterere bwa kabiri. Abiwe bavuga ko yazimiriye mu Kamenge kubera yibagiye aho yururuka imodoka. Abiwe bavuga ko yagiye yambaye ibitenge kandi afise utuzigo. Basaba ko uwo mubona ko yobahamagara ku nimero y'itelefone 69 575 749 hama akavugana na benewe. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane abandanya kudushikira avugwa mu butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburundi bwoba bugana hehe muri iyi ntwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Muravyibuka muri Nzero mwaka w'2020 umugambwe CNDD-FDD waratoye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020. Ico gihe twaratanze ibintu bitatu vyotuma twizera ko Ndayishimiye yashobora gutabara igihugu agahindura ibintu. Leonidas Hatungimana bagendanye ku rugamba w'ico gihe yerekanye ibituma abantu batokwitega impinduka muri Ndayishimiye. Yishimikije uko yari amuzi ku rugamba, bene uko amuzi no mu bindi vyinshi. Inyuma y'imyaka 3 ya Ndayishimiye, abari biteze impinduka babibona gute? Abari bemeza ko ibintu bizokunyuka kuri Ndayishimiye bobo babibona gute? Ipfungwa rya Bunyoni yo baryerekana ko Ndayishimiye asigaye ashoboye gufata ingingo. Ubwoba bwo gutembagazwa Ndayishimiye afise bwa bufise ishingiro. Uwo buza amakora aherutse kuduzwa ivyo azojamwo. Nibibazo biriko vyibazwa n'abatari bakeyi. Ni mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava mw'ibohero rya Gitega, mu nyuma z'uko vyari vyitezwe ko General Guillaume Bunyoni aca avanwa muri iryo bohero akajanwa ku muhana wiwe.
mu nyuma z'amasezerano akomeye cyane hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye y'ukwandika ikete risaba ikigongwe agaca arekurwa. Kuri ubu noneho ibintu vyahejeje gusubira habisi ko mu vyaha yagirizwa hahejeje gushirwamwo icyaha gikomeye cane co kugandagura umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Bikabuko mu nyuma z'uko indyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zibandanya kuzamuka, ni mu nyuma z'uko kandi kuri ubu ngubu vyoba bivugwa ko Pascal Nyabenda wahora arongoye uwo mugambwe mu mwaka w'2015 yasubiye kuburwa irengero. Uwinyegeje inyuma y'uwo mugambi n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, nawe nyene biriko vyikekwa ko ashobora gutabwa mu mvuto mu minsi mikeyi. Tubashitse ko amakuru akomeye cyane ajanye n'itotezwa ry'abanywanyi b'umugambwe wa CNL, n'umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi. Tukimara kumva ivyabera mu ntara ya Makamba, tukimara kumva ivyagirirwa abanywanyi b'uyu mugambwe mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, twarondeye indongozi z'uwo mugambwe. Ikiganiro Raharushimana arongoye umugambwe mu ntara ya Makamba yatangaje ivyo bagirirwa n'imbonerakure zo muri zone Nyange muri komine Makamba mu gihe bariko berekeza ku mugwa mukuru w'iyo ntara baryosha ibirori vyo kuwa gatatu uheze. Wewe abandanya amenyesha ko imyambaro n'ibindi bikoresho vyo gutamba vyatabuwe, gutyo abo batamvyi ntibashobora kwitaba ibirori. Iyindi ngorane yabaye ivugwa na Raharushimana, imodokari zategerezwa kunguruza abanywanyi bo muri komine Nyanzarake zarakatishijwe na Marie Irankunda, musitanteri wa komine Nyanzarake. Uwarongoye komine yazikatishije mu gitondo co kuwa gatandatu ku gituro co kwiyunguruza ca Nyanzarake, mu gihe izo modokari zari ziteguriwe kunguruza abanywanyi ba CNL berekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Bari bamaze kuriha amafaranga y'ibibanza kuri izo modokari. Niko iyo ndongozi ya CNL yahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu Irankunda arongoye iyo komine yasiguye ko izo modokari zategerezwa kunguruza abavuka muri komine yiwe baja mu nama y'imvukira z'intara nshasha ya Burunga. Indongozi z'intara mu mugambwe wa CNL barababajwe kandi no kubona ingoro zine z'uwo mugambwe zitarugururwa kuva mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'2023 kubera kubuzwa n'abarongoye komine Nyanzarake. Imwe mu makomine ya Kibago yasituwe, imwe mu makomine ya Kibago yasituwe imiryango n'amadirisha. Abanywanyi b'umugambwe wa CNL muri komine Kigabo kuva icyo gihe baratotezwa kandi ntibakiryama mu ngo zabo ku gutinya ko baterwa. Uwo munsi nyene w'iryo koraniro urongoye igipolisi mu ntara ya Makamba Emmanuel Manario yarabujije bikogwa ku ngoro y'umugambwe CNL muri iyo ntara ahategerezwa kwakirirwa Gatorwasa. Benshi mu banywanyi ba CNL bo muri komine Nyanzarake ntibashoboye kwitaba ico gikorwa bivuye kw'ikena ry'imiduga, kuko izafashwe na Irankunda zari zabamariye amafaranga mu kugura ibitoro no gutanga amafaranga yibanze. Indongozi nkuru ya CNL Gatorwasa nubwo biruko yarashoboye gushika ku murwa mukuru wa Makamba kuwa gatandatu uheze mu ntumbero yo guhimiriza kubijanye n'indinganizo nshasha y'intara z'u Burundi. Imakamba no mu zindi ntara barongoye igipolisi n'intwaro bama basigura ko ata murundi n'umwe atotezwa canka kubagurwa kubera umugambwe arimwo. Igishushanyo c'ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi na mvamakungu hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane na cane ajanye n'idosiye ya General Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bitegekanijwe ko aza kurenguka imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ko vyaza kubazwa hiyongeyemwo ibintu bikomeye cane na cane
cane ko amakuru dukura kuba hafi mu biro vy'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika atubwira ko aza kubazwa ku catumye yanka kuba mu nzu zagenewe abashikiranganje ba mbere akemera kugumiwe. Araza kandi kubazwa ku bijanye no gukotesha amazu yiwe ku bushikiranganje bw'umutekano. Ni mu nyuma z'uko kandi aza no kubazwa ku bijanye n'igurishwa ry'indege y'igihugu hamwe no kugaranira umukuru w'igihugu yuwahora ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi wanahora akomeye ku butegetsi bw'umuhisinye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Ngo araza no kubazwa ku bijanye n'igandagurwa ry'uwahora ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi umuhisinye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Mu mwihwezo uwahora ari icegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira akavuga ko ngo we wabona ko amerekero ya CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2020 ngo Barundi dufise ubutegetsi bwa Nkurunziza yaratwaye igihugu imyaka 15 mu mbono yiwe yakazoza ka CNDD-FDD yari imbona isanzwe, ariko kandi yanagerageza kwerekana neza ivyo twaronse nk'ubutumwa bwa politiki ya CNDD-FDD ku bwabo ngo kwari ukurondera uko bakandamiza Uburundi. Nayo kuva mu mwaka wa 2020 akabandanya avuga ko ngo hagaragaye impinduka y'ubutegetsi kuva kuri Nkurunziza buja kuri Generali Neva. Ngo wewe aravye ingendo ya Neva ngo abona ko afise icifuzo co gusubiriza intwaro atari ya CNDD-FDD, ariko abantu ba Nkurunziza basubirize n'abantu biwe. Ngo Frederic Bamvuginyumvira kibaza ko ayo yoba ariyo matati ari hagati yabo bategetsi babiri. Nayo ngo kubw'ibiboneka Bunyoni yari mu murugwi w'abayoboke ba Nkurunziza, na cane ko bivugwa ko yo bari mu bamugandaguye mu gihe Evaristo Ndayishimiye yazanye n'abasirikari yashaka kurema indinganizo y'abantu biwe. Ariko akurikije indinganizo y'umugambwe ku bwa Frederic Bamvuginyumvira abanywanyi ba CNDD-FDD bashira mu ngiro amategeko n'inyandiko mu gihe babona ko bikenewe. Ubu iminyanyuro bariko baravuga na amategeko y'ibwirizwa shingiro, ariko kandi ibwirizwa shingiro n'amategeko babikoresha bikenewe. Nayo handi kubijanye na politike yo kurya ibiturire nta cahindutse, ivyo ni biri mu mbono ya Frederic Bamvuginyumvira. Biruko kandi mu nyuma z'uko andi makuru akomeye cane adushikira ari uko umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yafashe ingingo Colonel de Police Desire Uwamahoro arongoye igipolisi ciyamirizwa cane kijejwe kugwanya imigumuko yarasubirijwe n'uwundi mukoroneli gushika kwa 24 Ndamukiza Jonathan Sindayihebura yakorera mu gipolisi kijejwe gukingira inzego. Gushika ubu Colonel de Police Desire Uwamahoro apfungiwe mw'ibohero rya Murembwe ni mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva kwa 21 Ndamukiza yungururijwe yo inyuma y'indwi apfungiwe mu gasho kigendereza mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira nuko iyo ntwazangabo ikurikiranwa mu rubanza rwa Bunyoni. Umukuru w'igihugu yari yategetse ko abararira wahora ari umushikiranganje wa mbere bamwakwa. Avuye ku rugendo rwiwe muri Etazini yasanze itegeko yatanze ritarigeze ryubahirizwa na buke. Yaranakiriye umushikiranganje wa mbere mu nama ku Kirimba. Ivyifuzo vyiwe bimaze kuja mu ngiro, Desire Uwamahoro yaciye akora uko bishoboka afadikanije n'izindi ntwazangabo zo hejuru mu gipolisi, bongereza abapolisi ku birindiro biri hafi y'urugo rwa Bunyoni mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu bisanzwe bari bajejwe gucungerera umutekano wa Bunyoni, ariko batumwe n'igihugu gucungera iyo zone. Colonel Uwamahoro ahejeje gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ikambi ijejwe kugwanya imigumuko muri Munyonyo mu mwaka wa 2016. Yari yabogojwe kubera urucuruzwa rw'inzahabu. Imbere yo gusubizwa mu mabanga kanambikwa ikidari n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
we n'ikambi yiwe bagirizwa gukora amabi menshi no guhungabanya agateka kazina muntu mu makaritsiye yiyamirije ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 no mu myaka yakurikiye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura no mu bice bimwe bimwe vy'intara ya Bujumbura. Itegeko ry'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano rigenga umusubirira mu mabanga yo kurongora ico gipolisi kijejwe kugwanya imigumuko rwashikiye kubamenyesha makuru bacu kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Amasoko mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi yaragwemeje Colonel de Police Desire Uwamahoro n'umusubiriye bose bahora mu mihari yahoze igwana muri CNDD, umuvugizi wa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha Tanzania y'amahoro no gusubiza hamwe muri mukakaro mwaka wa 2000. Umugwi ujejwe gukumira imigumuko n'igipolisi kidasanzwe c'u Burundi yo kambi igizwe n'abayoboke b'ubutegetsi batowe vyitondewe mu ntumbero yo gutuza imigumuko muri 2015 yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu muhisi Petero Nkurunziza cavutse uwo mwaka nyene. Ubwitegeko ry'u Burundi ategerezwa gucirwa urubanza na sentare isubiramwo imanza kubera ari intwazangabo nkuru kuri we ni sentare ya Mukaza hagati mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ahacumbitse ikambi yiwe. Hamwe yamara amezi 6 apfunzwe azoca yirukanwa ubutarariye mu gipolisi c'u Burundi ku bw'itegeko rikurikizwa. Gushika ubu ivyaha yagirizwa ntibiramenyeshwa n'ubutungane bw'u Burundi, ariko ku wa gatandatu heze umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yabwiye abamenyesha makuru ko kuri Desire Uwamahoro akurikiranwa na parike nkuru y'igihugu. Marite Niciteretse yaranse kugira vyinshi avuga kuri iyo nkuru kubijanye na dosiye ya Bunyoni. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo ry'15 myandagaro umwaka wa 2023. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora. Ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abanditsirira musabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.